Ndabamukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe nk'uko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nashatse twigire hamwe uburyo umugabo ashobora kurongora umugore wiwe neza, basi uburyo bikorwa, uburyo kurongora kwenda bikorwa. Abantu benshi ntavyo bazi vraiment, ntavyo bazi n'ukuri. Iyi channel yaje kubigisha uburyo bikorwa, uburyo mu rugo nyene bikorwa. Situ abarundi turacari kure. Tuzi neza yuko gukora imibonano mpuzabitsina ico tuzi gusa abarundi ni ukugarama, hanyuma umugabo akaza agahobagura, hanyuma akirenganira. C'est-à-dire umugabo abonye ko ahejeje abona yuko niryo raha warahejeje, niko vyategekanijwe, ariko siko biri. Irifo yuko habaho ubwisanzure, umwe wese akishima, umugore akishima akabinezerererwa, n'umugabo nawe nyene akabinezerererwa. Urumva ukuntu abarundi mubibona canke abarundi tubibona, tubona yuko umugabo arukuza gusa, umva c'est-à-dire yashutswe, amaze kumva ko ashutswe hanyuma aze yinjize mu gitsina c'umugore, amaze kwinjiza mu gitsina c'umugore niyamara guheza bizoba biheza, ariko siko bikorwa. Kurya bavuga ngo urugo ni ijuru rito, burya nta kintu kiryoshe nk'imibonano mpuzabitsina. Muvuga ngo inyama y'inkoko, muvuga ngo ibindi bintu biryoshe, nta kintu kiryoshe nk'imibonano mpuzabitsina, mu gihe iyo mibonano mpuzabitsina yakozwe neza. Ati bigenda gute? Cane cane ni mu gihe muyumvanamo. Mu gihe mutiyumvanamo imibonano mpuzabitsina ntiryoha. Yoryoha gute mutiyumvanamo? Ntishobora kuryoha na gatoya. Hari ibanga abantu benshi batazi kandi badakoresha. Ni murikoreshe rero. Reka mbabwire ingene bigenda. Mu gihe hageze ko mukora imibonano mpuzabitsina, mubona yuko amasaha yo gukora imibonano mpuzabitsina yegereje, nimba muja mu cumba, nimba mugenda hehe, nimutegurane. Tegura umugore wawe, nawe wa mugore we tegura umugabo wawe, mutegurane, mubishiremwo urukundo. Mumve yuko muri ahandi hantu mutangwa ikindi gikorwa, ca gikorwa cakuvanye iwanyu, nawe wo ca gikorwa catumye urongora umugore. Uvyishiremo, wumve nyene ko uvyishizemo, wumve nyene ko binezerewe, wumve ko atakindi kintu kiri stress iruhande yawe. Ntube stress n'ivyumviro vyuko ngira ngo atamfungurwa zihari, atamafaranga ahari. Ntube stress y'ivyo. Wewe ishiremo yuko igikorwa kigira gitangure, hama mutegurane neza neza pe. Burya abagabo baroroha cane gushuko, ariko abagore ntivyoroha. Abagore ntago vyoroha. Umugore niburiburi, muze mubigerageze muzombwira. Umugore niburiburi mutegura iminota 20 canke 30, umutegura muri karesi. Apana muri bya biganiro byo mu rugo ngo mbega ngo twabuze ratio, twagize iki na roserasio bigoranye. Oya, muri karesi. Karesi naruto narazibigishije aho wokora ku mugore agashukwa, naho umugore yokora ku mugabo agashukwa. Gerageza uhakore atayindi stress murimwo, ubinezererewe. Umukarese, ukore dore hariya mu gitsina, ukore kuri clitoris neza, umukarese neza, ku buryo wumva yuko amazi yatangiye kuza mu gitsina. Wumve yuko amazi yatangiye kuza hariya mu gitsina, hatangiye gutoha, wumva nyene hari ururenda nyene horoshe. Mugere wumva horoshe, hari umugore nawe azoba yahiye, yumva yabishatse, ku buryo azona kuvuga ati be please ndakwinginze nunkorere, injiza n'ukuri ndagusabye please. Hanyuma mu kwinjiza naho, mu kwinjiza imvyara bibondo yawe, hari abantu baza bagahadikiriza bahita basunika. No, fata imvyara bibondo yawe, uyifate buke buke, uyinjize pore pore. Uyinjize buke, apana guhita wumva uzana inguvu zawe zose uhita usunika. Oya, injiza pore pore
pole 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 pole. Kuyo uzoye kuyinjiza pole pole niko hagenda horoha, aho ugeze horoha, aho ugeze horoha mpaka imvyaribondo yawe igeze hehe mu gitsina c'umugore. Hanyuma utangure rero iki movement, sibyo? Utangire movement kurya wabikoze horoshe, hazoguma horoha. Umugore nawe wa mugore nawe uriko uramunihira, unyonga, bigushobokeye muhindura agaposition, bishobotse muhindura uku, unihe za ndome zivuga, a i u o e, uramenya ingene ubivugisha wongerako za b, honey, I love you, byose ubyongerako. Hanyuma unyonge. Kunyonga narabigishije uburyo ucapisha igisusu cawe za ndome, ibiharuro 2 nako 2, 8, ubusa, niko kunyonga. Mubikore neza vraiment nukuri muracari kure. Hariho abantu benshi bakubwira ati jewe sinorongora umurundi kazi, kuko abarundi kazi baracari inyuma cane. Bazi yuko ari nta kintu kiryoshe nko kuri imibonano mpuzabitsina neza. Gukora imibonano mpuzabitsina vraiment biraryoshe. Rero nimubikore neza. Naraje ku bwanyu. Ufise ikibazo azombaze, ufise aho ababaye hose azombaze. Nzogira gute? Nzomwerekera uburyo ari bubigenze. Niyo mpamvu narahagurutse ndavuga ati reka iki gikorwa mbanze ndagihagurukire. Ntago ndiko ndarenga imico y'abarundi cyangwa y'abarundi kazi, oya. Sitaziye ndavyigisha mu majambo avunaguye kandi mukavyumva. Sindiko ndarenga imico kandi sinzorengera, oya, sinzorengera bra. Ariko mujijuke mubone, muvuga ngo karese kujya kuntu abazungu bakaresanya ngo ni by'abazungu. Murazi uburyohe buri mwabijya bintu, muri bijya nyine mubonesha amaso, kujya kuntu nyine bakaresanya. Bijya si iby'abazungu. Kuryoherwa ntagaruka abazungu gusa, oya, kuryoherwa si uko abazungu hajya bararyoherwa ku buryo reka nawe mbateye nta banga rya karese ryoha nk'ukoze ururimi mu gutwi kundi muntu. Hari swing mu gutwi, urumva yuko menga sinzi ahandi hantu uri. Nimubigeragereza abagore banyu, mubigeragereza abagabo banyu, muzokumva neza yuko nimba utari bwigere uryoherwa n'umunsi n'umwe, nimwagiranira karese neza pe byimbitse, muzokumva ko hari ubutandukanire bw'ibyo mwahora murimo. Please, utarakanda subscribe, utarafyonda subscribe, muraba abarundi mukundane, mufise umutima w'inzigo. Nta kintu kimwe muzogera ko mugifise inzigo nk'iyo. Mukore subscribe, like and comment. Aho wumva utatahuye ubaze, je commentaire ndazisoma, bishobotse nkazishura. Yego, ufise ikibazo ambaze. Hanyuma umuti w'ibihere, amatashe, urubandu urahari. Ubukeneye ashobora kunyandikira. Ukeneye umuti w'amazi nawe nyashobora kunyandikira. Ukeneye umuti wo kutarangiza vuba nawe nyashobora kunyandikira inbox. Nimero yanje ni 69 65 69 14 69 65 69 14. Mukore subscribe please, niho ikiganiro cyose nzoshirako kuri YouTube uzoca ukibona muri notificate. Thank you, ndabakunda cyane, ndahari ku bwanyu.